Nitwa Felix Manirakiza nkabaserukira koperative Garage de Dépannage Express isanzwe ikorera mu bisata bigera kuri 4. Hariho mekanikoto, hariho soudure, hariho car wash na pièce de rechange. Muri ivyo bisata twarashoboye gupostera present umugambi wacu wa soudure moderne twifuza guhindura uburyo twakoramo akazi. Twakora mu buryo bwa kera tugakoresha mu mashini ya kera. Akarero murabona irya mashini iri hari irya ni mashini za kera kibazo saze zitera muri ejidezo barazanka kure ko ziterera ibintu by'amakuru circuit kandi zikajya umuriro mwinshi. Tumaze gusaba twace dusaba imachini zigezweho zire électroniques arizo benshi dukoresha. Akarero nizi ngaha mubona nizo bashoye kuduha muri PAEEJ nizo dukoresha ubu zire électroniques zigezweho kandi zikora ibintu neza nta kugira ubwoba ngo turabitoba gake turona ibintu by'aba boss. Ikindi ciyongeye muri no mugambi wacu tumaze kuronka ibikoresho bikwiye ubu dukora akazi kenshi cyane. Kuvuga ko dufise ijya mashini imwe nta muryango canke idirisha ashobora kumara ku munsi. Umugore wana vuba mu gitondo utanguye gukora murabona ibikorwa bigeze arivyo tumaze gukora vraiment birashimishije ku munsi dufise imashini zibiri zikora zinyarutsa kandi umuntu arihuta mu kazi kandi dukora ibintu bifise isuku byiza cyane. Muri soudure moderne ivyo dukora turakora imiryango, turakora amadirisha, turasakara amazu, turakora ibitanda n'ububati. Tugitangura twatanganye mu mashini ya kera twarinjiza 900 800 tugashika ku miliyoni. Mwa kuva mu mugambi PAEEJ dufatiye mu mugongo kwezi tugereranije turinjiza imiliyoni 3 kuduga imiliyoni 3 n'inusu. Muri soudure twa dusanzwe dukoresha abakozi bagera kuri 4 ariko kuva aho turonke financement ya PAEEJ dukoresha abakozi bashika 8 kuko hari indi agence ya cooperative nyene ya soudure isanzwe twamaze kuguruza ku Musave muri commune Rumonge zone ya Kizuka. Baramaze kwiyongera kandi twizamo twongeramo n'abandi uko amahera turonka twe dupangire cyo kuma tugura ibikoresho tukugura tere tugashinga abandi atelier menshi tugashiramo abakozi gutyo dushoboye kugwiza abakozi benshi kandi n'ubuzi bwishi dukura urwaruka rundi mwibarabara rutagira ico rukora tubigisha imyuga. Hariho abanyeshuri turiko turigisha ubu harimo bari ku Musave n'abandi nuko batatonze uyu munsi dusanzwe twigisha umwuga nyene wa soudure kugira ngo bikunde tubakure mwibarabara bashoboye gukora. Akarusho tumaze kugera ko ubu nuko umwe wese amaze gufata ikintu nk'akazi kiwe dufise imishahara. Twatangwe turi mwibarabara twava muhira mwibarabara tukaja kujya muhira mugubu utwese twarahevye muri wacu dufise adresse kandi ubu uturinjiza turonka amahera twikenura mu byo dukeneye byose. Hariho abahembwa 150 abahembwa 200 300 bivanya na nivo ubugezeko. Umugambi wa PAEEJ trawushima guko uri gutuma abajene benshi tuva mwibarabara tukaja gukora. Habo tugasaba yuko bokongeza inguvu ngo bashike n'undi gwaruka utaramenya PAEEJ cikora natwe tugafasha mu gusensibiliza tubwira undi gwaruka byo PAEEJ isanzwe ikora kugira ngo nabo bavyumve bashobore kuza dukorere hamwe tuje ku kivi.